Ushobora kuba utunze ibintu, ufise ibintu mu nzu yawe, hanyuma ugasanga ivyo bintu ni bimwe mu ntambamyi zituma udatera imbere, ni bimwe mu ntambamyi zituma utava ku rwego rumwe ngo ushike ku rundi, kandi akenshi ugasanga abantu benshi ivyo bintu tubifata nk'ibintu bisanzwe, ariko ico womenya coco nuko muri sosiyete rimwe na rimwe ukunda gusanga ivyo bintu hari akamaro kanini bifise mu buzima bwacu, ariko ugasanga kubera ko twe twamenyereye ibindi, ugasanga turavyirengagiza cane, kandi ivyo bintu navyo aba ari mu bintu bituma umuntu atera imbere. Twifashishije ikinyamakuru American Today, uyu munsi ngiye kubwira bimwe mu bintu bituma umuntu ashobora kubaho ubuzima adatera imbere, atari uko bamuroze canke atari uko yabuze akazi canke atari uko yabuze aho akorera amafaranga, ariko ugasanga tumwe mu tugeso canke bimwe mu bintu abana navyo hiri wiwe canke mu nzu yiwe biri mu bituma adatera imbere. Ico usabwa rero ni iki: nimba wisanze hano hantu uri mushasha, kora subscribe canke ukore sabone. Nimba warabikoze naho gene muri commentaire duhe iciyumviro cawe, utarabikora kore sabone. Nimba ubikoze rero umuntu w'agaciro kuri twebwe, ikaze kuri G4G. Ikintu ca mbere kandi abantu benshi usanga twirengagiza ni ugutunga impuzu utakicambara. Usanga abantu benshi dufise impuzu tutakicambara, ugasanga aho tubishira impuzu zacu ugasanga izo mpuzu zirahari, impuzu imaze amezi 6, umwaka, ariko ikaguma kuri potomate. Iki kintu ni mu bintu bimwe bituma umuntu adashobora gutera imbere, kuko abahinga bavuga yuko plus ubona ko ata bintu ufise, plus wumva woja kurondera. Rero nimba nawe wumva yuko ushobora gufata impuzu yawe ukayibika umwaka atayo wambaye, naho yoba ari nziza itarahira, ariko ugasanga iyo mpuzu ntuyambara nta kintu na kimwe, ariko yamira ngaho imyaka n'iyindi, ibi vyerekana yuko muri wewe ata amvi yo kurondera ikintu gishasha. Rero abahinga bavuga yuko ibi bituma akenshi umuntu yumva yuko umenga arikwije, ibintu byose bimeze neza, sinzi kurara ugasanga ahindukiye akabona umenga afise impuzu nyinshi, mugabo ugasanga yambaramwo 2 canke 3. Iki nico kintu kiri mu bintu bituma abantu benshi ashobora kubaho imyaka n'indi kagenda adatera imbere, bivanye nuko ahabaye canke ibintu vyerekeye mu kwambara abifata minenegwe, ugasanga ikintu kirabaye ngaho imyaka 2, 3, hanyuma akazogikura ngaho agita. Nimba uri mu bantu bameze gutya, ico ukeneye gukora ni giki: fata iyo mpuzu imbikira nshasha utakiyambara, uyishimire, uvuga ati arakoze, hanyuma urabe umuntu uyiha. Ibi biratuma ushobora kuronka n'umugisha mu buryo mucanke ubundi. Nimba yaraheze naho fata iyo mpuzu uyitware muri pubere, kubera yuko impuzu ziduha ivyibutso bimwe bimwe twaciyemo, kandi akenshi ukunda gusanga izo mpuzu ziba ziri ngaho buri munsi tuvyuka tuziraba, kuko ntituzimuna, zama ziri hahandi zitwibutsa ibintu vyinshi. Rero muko kwibuka ibintu vyinshi ari igihe usanga ubaye muri kahise gusumba kubaho ubuzima bw'uwo munsi. Ikintu ca kabiri ni ugutunga ibintu utagikoresha mu nzu yawe, ugasanga ikiyo caramenetse, igikombe caramenetse, canke hariho ibintu utagikoresha usigaye ubona yuko vyamenetse, mugabo ukaguma ubifashe umenga ntiwoja kubitamwiyarara, ukaguma umenga ntiwobirekura. Nimba uri umuntu umeze uko, uzokwiraba kenshi mu buzima, uzosanga ata bintu bishasha biba mu buzima bwawe, kandi mu gihe ata bintu bishasha biriko biraba mu buzima bwawe, bivuze yuko ata opportunity shasha uri kuronka. Rero nimba uri umuntu ibintu biba vyatagikoresha, ugasanga afise ibintu mu nzu bitagikoresha, ikintu caramenetse ashashya ku ruhande arabitse, iki ni ikimenyetso cerekana yuko ushobora kuba uri umuntu atatifuza iterambere, kubera yuko ibintu vyose bituzungurutse bifise ico bisigura mu buzima bwacu. Rero nimba ufise iyi ngeso, ico usabwa ni iki: ni ugufata ivyo bintu vyamenetse canke utagikoresha, ukabisohora mu nzu yawe, kugira ngo inzu yawe winjiye usigara ubona ati aha aye ndabuze iki. Ariko kwa kundi usanga umuntu agumbiriye ibintu cane, akenshi uzorabe abakecuru no bantu usunda gusanga afise ivyo vyiyumviro, kandi cane cane abantu abakecuru ba ruguru ukunda gusanga atagikoresha, ugasanga agiye kubika ahantu. Niyo mpamvu ukunda gusanga basaza umenga nta terambere ryabo, kandi rimwe na rimwe ugasanga amahera barayafise. Rero namba nawe ushaka gutera imbere, iki ni kimwe mu bintu ukwiye kwitwararika,
guta ivyo bintu vyose utagikoresha mu nzu yawe, bizotuma wumva no mu mutwe umenga urabohotse, kubera yuko kugumbira ibintu vyaheze, ikibazo si uko ivyo bintu biri ngaho, ahubwo ikibazo ni ikibazo ufise mu mutwe. Gute wowe uri umuntu muzima ukagumana ibintu utagikoresha kandi ukumva umenga n'amahoro? Aho wowe uba wumva ko hari ikibazo. Nimba rero bimeze uko, gerageza wige ingeso yo gusohora ikintu utagikoresha, gitange hama kigende. Uzorabe bariya abantu bakunda gutanga ibintu utagikoresha, akenshi wamusangana ibintu bishasha, wamusangana ikibazo, none abikora gute? Kubera yuko yize yuko kurekura ibintu bikagenda ari amahirwe mashasha kugira ngo ibindi bize mu buzima bwiwe. Ikintu rero ca gatatu arico kintu gikomeye cyane ngaha naje kuvuga, kandi abantu benshi birengagiza, ni ukuguma utunze ibintu by'abantu bamaze kwitaba Imana canke abantu bawe bapfuye. Aha ndavuga impuzu, birato canke ikintu ico cyose umuntu yapfuye ukagitora canke agapfa kigusigiye, ukama ukagitunga mu nzu yawe. Gutunga ibintu byasizwe n'umuntu yapfuye ni ibintu bisanzwe kandi ni ibintu byumvikana, ariko si buri misi yose ari vyiza ku buzima bw'umuntu, kuko ivyo bintu biba bifise icibutso, ibihe bifatanye n'ibigumbagumba vy'umutima w'umuntu, bikwibutsa kahise canke bikwibutsa uwo muntu. Akenshi uzotinye ibintu bifatanye n'ibigumbagumba vyawe, kubera yuko bifise akamaro kanini mu buzima bw'umuntu. Rero biba vyiza iyo wibajije ikibazo ati ibi bintu nasigiwe canke ibi bintu mfise vya naka yagiye biracafise akamaro mu buzima bwanje canke mu buzima mbayeho uno munsi, canke ibi bintu binzanira ivyiyumviro bimeze gute, canke binzanira ivyiyumviro binyibutsa iki mu buzima mbayemo uno munsi. Nimba bizana ivyiyumviro bikwibutsa kahise kababaje, umenye yuko ivyo ari bimwe mu migozi igufashe ituma udatera imbere, kubera yuko ubaye muri kahise cyane gusumba ubuzima ubayemo. Umviriza rero, ivyibutso by'abacu ntibiri mu vyo badusigiye, ahubwo biri mu mitima yacu, ubwenge bwacu, n'ivyo twize canke batwigishije igihe bamaze ku isi tukiri kumwe. Rero niwakomeza kugumya ibintu by'abantu bapfuye, akenshi uzokwisanga ubayeho muri kahise, usange uri kubaho mu gahinda gusumba uko wari ubayeho uwo muntu wawe ataragenda. Usange hagutera imbere uriko utera usubira inyuma, uvuga ati nakare na naka yarandenze, naka yarafise ibi n'ibi, none yarapfuye, nojeho ndiko. Usange birase ko wavansa, birase ko uva hamwe uja ahandi, usange ubayeho ubuzima budatera imbere. Aha rero simvuze ngo ute ibintu vyose wasigiwe n'abawe bagiye, ariko urasabwa kwiga kurekura ikintu kitagifise akamaro mu buzima bwawe. Rero aha ico gukora ni iki? Fata ca kintu wasigiwe ugifate mu ntoki, ubanze wibaze ibibazo bibiri ati iki kintu kiracafise akamaro mu buzima bwanje? Yego wanje yaragiye, ariko yasigiye ikintu, none kiracafise akamaro mu buzima bwanje? Canke kinzanira ivyibutso vya gute? Nusanga ivyibutso kikuzanira ari ivyibutso bikwibutsa umubabaro canke bikwibutsa agahinda, hama ukongera ukaraba ukabona ati iki kintu ntaco kikimariye mu buzima bwanje, ni vyiza kukirekura ukagitanga canke ukagita muri puberi nimba cari gishaje, kugira ngo usezerane n'ubuzima bwa kera, ube mushasha, kugira ngo wiyumvire ivyumvire bishasha, utere imbere ku buryo uzohora uhindukira ca kintu ntukibone, kazoba kabiri gatatu kane vyibagire vyose, hama utangure ubuzima bushasha kugira ngo nawe wiyumvire ingene utera imbere. Niwakora ibi bintu ndakubwiye haruguru, hariho impinduka uzobona mu buzima bwawe, kubera yuko ibituma ubika ibintu vyashaje canke utagikoresha si ukubera yuko ubikunda, ahubwo no kubera yuko mu bwonko bwawe canke mu mutwe wawe hakiriho akantu kaboshe ivyumviro vyawe. Rero gerageza urondere ingene wibohora mu kurekura ivyo bintu wumva ko wagumbiriye cane, kugira ngo utangure ubuzima bushasha. Wakoze kumviriza iki kiganiro, nimba ico kigufashije twandikire muri commentaire. Jewe wumva ni Roy Gif kuri Gif. Murakoze.